ko ari amambisiyo y'ibishobisho ari amasantima. Uvuga ivyiza ufatiye kuki ngo amataye ngo urumva ngo ameze neza ngo ahagaze neza avyara rimwe tayi gahengama. Ibyo ntibishoboka, ibyo ntibishoboka. Wihuse ugashaka mariage yihuta ngo urumva je ngo birorosha amafaranga arahari ngo no murongoro ngo umataye ni wa ngo wonye urongoye uramuronse muragize bibibi urongoye niwe shuri ryawe kugeza uwize cyakindi Imana arikeneye ko wiga mu Mana no gutekana. Mettez les pieds sur terre, tia miguu chini, umusikirize buri gisubizo cyose nico uri kurasaba uyu munsi, ico uri kurabwira Imana iguhe. Nagira ndakubwire yuko ku mugongo wacu kizanye n'ikindi kibazo. Wewe wishati yere ibyo bintu mubireke, by'amashati mubireke. Sivyo urugendo ruragoye, abanyembaraga nibo bategeza kurengana. Ibi bitabo vyaramaze guturirwa vyose bitagihari ku isi, ariko mu mwanya tukibifise sinemera Bibiliya muri telefone jewe, kuko y'Igifaransa urayifise ntumpende ngo ushaka kuraba mu Gifaransa. Hariho Bibiliya y'Igifaransa y'igitabo, hariho Bibiliya y'Icongereza y'igitabo. Ni mugendane Bibiliya kugira bamenye abo muri bo. Ufise telefone ntushobora kubwira abantu ko ukijijwe ngo bavyemere, ariko ufise ico gitabo nubwo utarinda kuvuga baramenya ko urumukizwa. Ni mube fieri no kugendana Bibiliya mu maboko nk'abakijijwe. Engere mu ndabo ni bande bankunze kuri ico mvuze, ndabivuze mutankunda birabaraba, ibyo mbabwiye niko kuri. Ni munezererwe kugendana Bibiliya babamenye, niho murinda mukora amafuti. Gendana Bibiliya bamenye kuri mukizwa. Baca bakwita pasiteri babonye Bibiliya, kandi bakwise pasiteri hari ibintu udasubira gukora. Duhereze Imana icyubahiro, gira gutya. Yesu nashimwe. Munezereze kwanza, munyereka abafise Bibiliya z'ibitabo. Nezereza kwanza, munezereze abafise ibitabo, apana telefone, ibitabo. Murayibona bose bavuye ku kazi nuko ngwino rero tugende tujane, abazifise rero tujana, abandi turabasomera. Sinda kubone kuri telefone uzobukoze, ntubabaza umutima wanje. Bika telefone urayikoresha duhejeje, ukumva birakwanza kuko telefone irimwe amapepo menshi, uco usohoka ugenda uyifyondere hanze, ariko ntuyifyondera. Ntuyifyondere nga turakundana. Namangerageza gushaka kugira ngo mutangure kunyanka nk'igitangura, ariko nyene uwunyanka n'umukozi wa Satani, ariko umwana w'Imana ategeza kunkunda. Dusubire tumuhe icubahiro Yesu, tugire gutya. Amen. Ninda afite Bibiliya rero nsomero watwega konfi. Thank you so much. Murakoze cyane, icubahiro k'ibicimana. Ivyahishuwe Yohana, vyahishuwe Yohana igice cya 3 umurongo w'indwi. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Muhanda abire muzamukoze muhageze ucu usomera ayo majambo tuyumve. Abantu twari kumwe kuwa mbere ndibaza ko cyo tugendera ko abatari bahari nta kunda, ariko uko biri kose ko ninze ndahasoma ndahaca gatoya nihuta. Ngwino ibyahishuwe ibice 3 murongo w'icumi w'indwi karindwi. Yes, Bibiliya iravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti. Genda buke buke. Wandikire marayika yego w'itorero ry'i Philadelphia uti wera kandi ukuri. Nari nabwiye abantu twari turi kumwe tujane neza, nari nabwiye abantu twari turi kumwe ku munsi wa mbere, abafite Bibiliya usurinya aho hantu havuga ngo uwera kandi ukuri, hashira agastari gusa. Uwera kandi ukuri. Komeza rero nshuti. Ufite urufunguzo rwa Dawidi, niwe wenyene afise urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kugira ngo ashobore kwamplifia ugo rufunguzo rwiwe turwumve neza, dushobore kumenya ko atari abafise imfunguruzo ni benshi. Abafise imfunguruzo ni benshi. N'ubu nyene hari abazambaye ngaha ku mpuzu, hari abandi muzifise mu mashakoshi, mufise za biro, mufise ivyumba vyanyu. Ni kuvuga ngo imfunguruzo ni nyinshi cyane.
ni kuvuga yuko rero wewe agomba kwidistenga, agomba kuba entry abashoboye guca ku ntebe y'ishuri, agomba kwikura chasser entry, agomba kwishasa arikuyeyo kugira ngo ashobore kubabwira urwo rufunguruzo rwa Dawidi afise ugwarigo, kugira ngo mumwumve yuko adafise ifunguruzo cyo kimwe n'izindi funguruzo. Urwiwe nigo gonyene gugara, ntiyaboneke umuntu numwe icitwa ikiremwa muntu hano musizuba coshobora kugura ico yugaye. Ako mugasurinye mukagumize. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Mwabariza mugenza watugo rufunguruzo mwarwumvise, murabe neza murabe mumbariza ati wagumvise ugo rufunguruzo sico kimwe n'izindi funguruzo izo tugendana. Jewe muhiri wanje sirimwe kabiri nagiye kugura icumba urufunguruzo rurakara ruranka barabomora. Izacu bama babomoye kuko izacu turakinga amazu abajura bakaza bakabomora bakinjira bakiba. Ariko hari urufunguruzo rumwe gusa rw'umugabo umwe, apana abagabo babiri, niwe wenyine arufise. Ngo rufunguruzo iyo aramutse arukubise mu muryango akugara, nta ushobora, no one, nta ushobora kugira gute kugurura yamaze kugara. Subira umanukere mukunzi wanje tubijanemo neza kandi ukavuga neza, ndaguha amata, uranwa amata wa muhungu manukare tujane kuko dufashanye mwivuga butumwa. Kandi ukinga iyo aramutse naho akinza bamaze kuvuga ngo arugurura, ntiyagira undi muntu ashobora gukwega uwo muryango gasubira wugare. Kandi iyo aramutse naho akinze yegetse ku muryango agashiramo urwo rufunguruzo rwa Dawidi, arasubiye kuvyemeza, anaweka muhuri, ashizeho igikumu, arabyemeje yuko ata muntu numwe, subiramo ngo nta muntu numwe ashobora kuza gukingura ivyo yakinze. Mumumpera icubahiro nyarutsa tugende. Yesu nashimwe cyane. Nta ushobora gukingura ivyo yagize gute yakinze, nta uhari, nta numwe. Bibiliya nta ndenza rugero murayumva gukabya. Imibiri ntizikabya. Ikivuze nubwo yo kivuga muri simplicity, nubwo yo kivuga cyoroheje, ubwaco nk'icoroshe. Kandi mu bintu bituma rimwe na rimwe tunegrije imvugo y'Imana, nukuntu Imana ituganiriza muri simplicity. Hello bakunzi banje, muriko muranyumva? Nta bintu do special nzanye imwene so bindi ko ndavuga nawe wo bivuga. Unkundire rero ko nagize ayo mahirwe bakantiza akantu mfise mu maboko, unyumva uzobukoze, kuko ivyo twasenge ivyo twazanye ntibikiri ivy'iwacu twenyene. Imana yatwemereye ko tubipartage, yatwemereye ko tubisangira. Imana ivuga mu mutu muri simplicity, umutuzo wayo, gutekana kwayo, niko kuzadutuma tunegrija ivyayo, kandi tukanegrija ivyivuga tunayikeneye cyane. Marizo muri kumati uriko uramwumva urya muntu hagaze imbere yawe, mumbarize mukomo mubaza ati uriko uramwumva. Tunegrija ivyi wiwe, tunegrija imvugo yiwe, mugabo muri twebwe tumukeneye gose, tumushaka cyane, kuko nga nta muntu baje bakweze ku mugozi wizanye wiyambitse, uwagendesheje ibirenge yabigendesheje, uwafashe imoto yayifashe, uwaje n'imodoka yacomye igitoro ciwe, ari hamwe niyo sacrifice. Ntumbwire ko waje kwicara, ntumbwire ko waje gusamara. Uko biri kose kutamenya kwawe cyangwa kumenya kwawe urayikeneye, waje ngaho uyikeneye. Ego urayikeneye. Iyi Mana turayikeneye, tuyikeneye mbese cyane gose. Ejo naragize ubwoba bavuze ngo abantu barwaye baze hano imbere n'abafise ibibazo. Nitwisanze ishengero ryose riragwaye kandi rifise ibibazo. Narumyo nagize ubwoba, nari mpagaze ngaha kuri podium. Bavuze ngo dusengere, ngo nimuze hano umukozi w'Imana yavuze ngo abantu barwaye mwese muze ngaha, abantu mufise ingorane muze ngaha.
hasigaye nka batatu bane harimo mama bishop na bishop, abandi bose bari bagandagaje ngaha. Ingorane ni cungu nzima, tuzuranye ingorane. Mugabo rero hamwe n'ingorane duvize, dushize umutima ku gisubizo, ariko ntidushize umutima ku uduha ico gisubizo. Cyo gituma umwaka ugenda ugasiga uwundi ukagenda kamwe ntagira mbabwire niviriye Burundi. Nibona ko nambaye idrapo ye Burundi apana y'u Rwanda. Ndi umurundi, ndashimira Imana kwa ndi umurundi. Hereza Imana icubahiro, gira gutya. Aha, muranyumva? Ibi ngira ndabibabwire hama ni naheze ikorane nigire. Nabwiye abantu twari kumwe ku munsi wa mbere, ndababwira ingene Mwishengero n'uyu musavyi w'Imana yarabivuze ko igihe ari Mwishengero yatwigishije dimanche passé, dimanche iheze yigishije ndi ngaha. Usike winjira Mwishengero wahashika uri umuntu w'umuetranje ukumva wobaza ngo aha hantu ninde yapfuye, ninde yitavye Imana, kuko turabanyagahinda tugaragariza Imana imibabaro. Aho rero nous ne sommes pas des esclaves maintenant, ubu unye turabana b'Imana, abana b'Imana isumba vyose. Arakini tunafanana buruma, tunafanana sabata, hatujui tuko wapi, hatujui tulikia faa nini, tuko tu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mwokovu. Me unafanana buruma. Unajua ni kitu gani kinasababisha ufanane buruma? Ni giki gitumusa gutyo. Nta kindi nukutitayo kumenya ivy'ubugingo, utitayo kumenya uwo onye ukeneye ko gukemurira ibibazo, ukeneye ko akora mu mufuko ariko ntukeneye kumuraba mu maso. Nta muntu ari karanyumva, nta muntu ari karanyumva. Uri ku mufuko mana ma ku mufuko ariko ntushaka kumuraba mu maso. Kandi Bibiliya ivuga ngo mushake mu maso hanje, mushake mu maso. Ntiyatubwiye ngo mushake mu mufuko. Ntidushaka kumuraba mu maso ariko dukeneye kuraba mu mufuko wayo. Ikigega ikijagwanda mu cyitu ikigega, ikigega cha Mutamu, ikigega muracumva? Ewe bara ramutse mugeza mubwira ati kurikirana hari imbere hari gakete kawe bariko baragusomera, mubwira kurikirana ino tuganire. Muraho gabakunzi, nibyo turaho turatamba turanezerwa tukagira gutya tukakira kavuga zamina, twashika hajya mu kigo tugasohoka nk'abavuye mu kiganda kandi ngaha twakiriye. Aha, urasi igituma umunezero tumanifesta mu nyonga z'Imana, tumanifesta mu nzu y'Imana, tutawugaragaza ndeoro ya eglise. Muzi igituma nuko ibi tukorera ngaha sibwo buzima tubayemo hanze, sibwo, ntabwo ari bwo. Mu bisanzwe manifestation uburyo ugaragara ngaha nivyo byari bikwiye nibidetermina uko ubayeho hanze. Hano tuza kugaragaza ivyo tubayemo aho batatubona. Ikibazo rero nuko rero ivyo tugaragaza ngaha biko tofauti, biratandukanye cyane n'ivyo tugaragaza hariya hantu tutwaze gutaha muhira. Umuriro tumanifesta hano, umuriro twerekana wari ukwiye kuba uvuye ahantu batakubona. Mana ya reka mbabwire ibi bintu ndiko ndababwira, reka ndagitomore neza. Yesu nashimwe, reka ndagitomore neza cyane. Ahimbere bwira mugenzi wangu ahimbere hatari kure cyane, muraba umubwire ngo hatari kure cyane. Ahimbere hatari kure cyane, umunyembaraga ni wazaharengana. Ndakibabwiye Imana ishime ko YouTube zisigaye zihari. Nimba ivyo bihe bizoza
ntibitwugariye YouTube uzoza uragenda urabe umenye ko Imana yigeze kuvuga. Turiko turinjira mu bihe abanyembaraga ari bazo bafise resepasi. Wazaifu wote watanguka iyo fasi. Isi ntirikiragenda kutworohereza. Bene data, ngira ndababwiza ukuri. Uyu mwanya uri kurarizwa n'ukuntu ukeneye mariage, uri kurarizwa n'ukuntu ukeneye akazi, uri kurarizwa n'ukuntu ukeneye ibyo ukeneye, uri kurarizwa n'umugabo ntakinkunda arantrompa, uri kurarizwa n'umugore ngo umugore wanje ngo ntanyubaha, akaba ari byo bikuriza, akaba ari byo bigutinza, atanico bimaze. Nubwo yogukunda cyane, iyi Imana yamuguhaye ishatse kumutwara, imutwarira umwanya ishatse. Igihe cyo gusamba kuri ya ntebe y'icubahiro uzotonda wenyene, ugasanga uri kuratinda ku bintu bishira, ariko ivy'ubugingo vy'ubu busima tuzorangiriza unapuzia, unakamata kikawaida tu. Nta muntu numwe, reka ndababwira ikintu shengero, nta muntu numwe kino gihe agihari akwiye kugira imbata yiwe. Kirazira, kirazira. Umwanya usigaye ni mutoya, turiko turaharanira ivyo twashizwe imbere. Paulo aravuga ngo jewe ico nkora nibagira ibiri inyuma nkashingira ibiri imbere, kugira ngo shobore gufata icyatumye nanje ngira gute fatwa. Muri gutinda ku bintu bidashobotse, hakuna mutana, nta muntu afite ikigongwe cyawe. Ntawe ivyo bintu wigirisha ngo umuntu ngo anko wanje ntanyibuka. Mwarasinye amasezerano, mwarayasinye ko naso yakuvyaya kwihakana. Uri kurazana ibintu by'ibiki ngo urabona ngo ari muri guverinoma ngo muga ngo ntaturaba. Mwasinye he kwa kuraba? Mwasiye Imana itakuravye ninda zokuraba. Imana itakwishimiye ninda zakwishimira. Imana itagutabaye ninda zagutabara. Ivyo bintu byo kugenda dushaka kuba mu Mana dufise abantu duhetse. Tereka hasi uwo twemeye guheka wenyene ni Kristo yafuye akazuka. Niwe wenyene twemereye guheka. Nta muntu akwiriye gutwara amahoro yawe, nta muntu ariho akwiriye gutwara umunezero wawe. Même ta femme, même ton mari ageza ahantu atangura kukwana ntatakaza ubugingo bwawe, kuko niyo abasanga murakaye akabasanga muri ko muragwana. Abanyeshavu, abanyeshari, abagwanyi ntibazoraga ubwami bw'Imana. Ntabwo muri ko muranyumva? Byo bintu mubiri turi mu gihe tari cyo gufyina, turi mu bihe tari cyo gucira inkonda. Tuve muri ibyo bintu byo kurizwa n'ibintu by'ubugugu, ngo ndi mu masezerano, ngo ndategereje amasezerano, ngo Imana ngo yarambwiye ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Nivyo ni cy'amata n'ubuki, mugabo tekereza yuko ahantu hari ubuki hari inzuki. Uraziteguriye? Inzuki uraziteguriye cyangwa ukeneye ubuki? Nkeneye ubuki papa, nkeneye n'amata, amata n'ubuki, amata. Uramanza kujisha inka, kuko utayijishira kukura mwamenye. Uravyiteguriye, ufite izo mbaraga? Muri ko muranyumva nta bana? Kumenga ndiko ndaganiza online, ndi kumwe n'abantu ngahaga ko ntababona. Niho muri Bibiri ivuga ngo turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu, ituremera imirimo myiza. Iyo data yateguye kuva kera hose kugira ngo je na wewe tugire gute tuyigenderemo. Ngira ndababwire yuko atasengesho na rimwe wosenga ngo rireme ico ukeneye. Ico ukeneye cyarateguwe, hasigaye gusa kunezereza umutima w'Imana ikagenda yugura umuryango kimwe kimwe. Naho ubundi nta sengesho ryo kuremera igitangaza. Urabona ngo mpereza muremure ngo wizuru isongoye, muri gahunda yateguye mugufi niwe muzohura. Umwase naho uzofura umusiri bateye. Niko bimeze abantu mwitoraguza ngo nkeneye umeze gutya, ngo ahengamye, ngo agororotse, ngo muremure. Nukumanza kumenya ngo muri ryatanguriro ry'Imana, mu vy'Imana yategekanije muri destination yawe, ivy'Imana yategekanije mu vyo uzobamwe arimwo.
dukwiye kubaho tuvuga ngo data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka, ibyo wowe ukeneye bimbe ko nk'uko biba mu ijuru. That's enough. Muratinda ku bintu bitagira umutwe. Wakazuru gasongoye ngo pa umwana ngo ndagusabye ngo ntumereze ngo umuntu afise urugero zuru nkurya mugabo ahagaze imbere. Umviriza. Imana itanga ibibi. Ninde yababwiye ko Imana ifise ibintu bibi? Mbega wewe uvuga ivyiza ufatiye kuki? Iyo uvuga ko ukeneye ivyiza uba ufatiye kuki? Ivyiza kuri wowe ni iki? Ko ari amambisiyo y'ibishobisho, ari amasantima. Uvuga ivyiza ufatiye kuki? Ngo amataye, ngo urumva ngo ameze neza, ngo ahagaze neza. Abyara rimwe tayi gahengama. Ibyo ntibishoboka. Ntabwo ashobora kuguma ari wa wundi ngo miss. Abyara ari umumisi yakangana gutya. Utamufuza we. Ko mwavuze ko muzotandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Mbe n'igiki kiyo kiratuma mutandukana Yesu ataraza. Mbega urupfu rwaje Ibyo byose no kugendana na Yesu muhumye. Nimushaka kumenya imvugo y'Imana. Kene kwimenya. Hallelujah! Abarika baranyumva. Hallelujah! Mubireke bene data, mubireke. Nyakati haziturusu kudeka. Ibihe ntibitwemerera gufinata. Ibihe ntibiko biratworohereza nta gucira inkonda kugihari. Umuntu wese atekereza yari karaja. Umuntu wese afokasinga aho Imana yamubwiye. Nta mwanya dufise wo gutakaza. Muve mu bintu by'umunezero w'umwanya muto. Buri gisubizo cyose nico uri kurasaba uyu munsi, ico uri kurabwira Imana iguhe. Nagira ndakubwire yuko ku mugongo wacu kizanye n'ikindi kibazo. Niko bimeze kugeza Yesu agarutse. Nta muntu ari karanyumva. Yabari ariko aranyumva. Nta gisubizo imyaka maze ngena na Yesu. Nta gisubizo kigeze kinzako ngo kizane stabilité totale. Buri level yose ifite ikigatanya cyane. Ukuduga ico wagwanye naco hasi sico kiguherekeza, usanga ikindi kigutegereje. Mera high five bugeza bugati mbe uravyumva. Niko ndabaraba umenga muroreye ko vuga ngo iriya wewe wishati yere ivyo bintu mubireke. Vy'amashati mubireke. Sivyo urugendo ruragoye. Abanyembaraga nibo bategeza kurengana. Igihe kirageze kwa abanyambaraga aribo banesha. Shoboka nyumviriza ahantu rero muri mu mwaka w'imiryango ikinguye. Amen. Imiryango igize gute? Kinguye. Umuryango uragoye. Ramutsa mugenzo mubwiye ati umuryango uragoye. Abantu twari kumwe kuwa mbere nayo bibabwiye. Wewe irakugurura umuryango nkande. Urinde we kugira ngo Imana igutekerezeho. Wakoze iki wewe? Ibintu bitatu woyibwira kugira ngo yururire ko kugira kugurura umuryango nibiki. Ko atambye gisirimba. Ibintu by'Imana je ndatanga. Twebwe uyu munsi turiko turarya aho twari turi mu myaka 10 siko byari bimeze. Ariko nimuze tubabwire nimba mwebwe mutararonka bababwire. Umugisha w'Imana wihuse ugashaka mariage yihuta ngo urumva je ngo birorosha amafaranga arahari ngo no murongoro ngo umataye ni wa ngo wonye urongoye uramuronse muragize bibibi urongoye niwe shuri ryawe kugeza uwize cyakindi Imana arikene ko wiga mu Mana no gutekana. Mettez les pieds sur terre. Tia miguu chini. Umusikirize. Umwumvirize niwe ntango niherezo.
niwe abigira akabigirura, niwe avuga bikaba yategeka bigakomera, niwe yugurura ntihagire uwugara, yugara ntihagire ugura. Tekana, shira amaguru hasi, ivy'Imana nivyo kwitondera. Hayiko bitu ya marupurupu ngo birabaye ngo ba oya buke bubwira mugeza bati buke kurugutura amatwi, kurugutura umviriza ivy'Imana ivuga. Agoye nyishu y'Imana, heshima. Mutakuheshimie kama nani? Tukuheshimu kunini? Muzi ngene cyubahiro kizimvye. Mbe murazi cyari cyubahiro. Manuka hepfo papa wanje, manuka nibandarize ntange kwa pastor. Wewe reka mpeze nguhe. Shirako mukta. Shirako. Aravuga ya magambo ati, avuga ngo iki? Nzi imirimo yawe. Umviriza, wa undi yugara ntihagire uwugurura, yugurura ntihagire uwugara. Aravuga ya magambo ati, nzi iki? Nzi imirimo yawe. Aha. Dore shize imbere yawe urugi rukinguye. Gezaho shaka ushireho point, soma ngushizeho akaburungu. Uravyumva ivyo ari byo? Dore nshize imbere yawe urugi rukinguye. Rukinguye. Itarabona imirimo, gira mugenzi ati nta rugi ruhari gukinguye imbere yawe. Ntago so bintu mubireke, ibintu byo kuryoshana, kuduza ama emotion. Ahanega no yaduza irayuguruye ngo usohoka gatoya usanga byabaye ngo biri ngaho kwibarabara. Reka tureke kuduza ama santima n'ama emotion. Ni ibintu by'Imana vyumve neza, kurugutura amatwi wumva icyo Imana ivuga. Imana ntabwo ikangwa n'induru, Imana ntikangwa n'ukuntu watanze cyane, ikangwa n'ukuntu wumva ico yavuze. Niko biri. Ishengero rya none ndabizi ko ibintu mutabikunda, kuko musigaye mumeze nk'abantu bagenda kuraguza ku mupfumu. Muzi imbere y'Imana nkaho umenga Imana n'umupfumu, ni maji bama bango pangu irabinkoreye. Ibikora gute? Idugiye kuki? Wayinejereje? Iri niryo jambo Yosuwa yavuze, arabwira Mose ati tureke tugende muri kijya gihugu nimba uhoraho tumuhimbaye. Narivuze ngo nimba uhoraho tumuhimbaye araduha kijya gihugu. Aravuga ibi, nzi imirimo yawe. Ehe, shize urugi rukinguye imbere yawe. Urugi ntigugururirwa abanyantege nke, gugururirwa abanyamirimo. Murankunda? Avugisha ukuri. Kira mugenza baturya muntu ndamukunda, uvugisha ukuri. Yesu nashimwe. Urugi ntigugururirwa n'importe qui, ntigugururwa n'importe comment. C'est impossible. Imana niri kiravuga, tandikira ishengero rya Philadelphia umubwire ngo uwera kandi ukuri. Hari ibintu yadugirako, nuwera kandi n'ukuri. Imana dukorera irera kandi ihagaze mu kuri. Hawezi kuwa mtu wa manyanga makobe ma shortcut unavuruga bitu afu unakuya ngo Mungu nipe. Imana kirera kandi yuzuye ukuri, niyo kuri. Nimba mukizwa nimukizwa neza, n'Imana igendana n'abera. Ubaha iryo jambo, ryubahirize. Haitembei na wazaifu, haitembei na watu wanajinajisi, ntigenda nabiyanduza. Imana irera kandi niyo ukuri. Umbwirire ishengero rya Philadelphia, uribwire ngo ndi Imana yera kandi y'ukuri. Ndavuga ibi, nije mfite urufunguruzo rwa Dawidi. Iyo ndamutse nugaye ntawe ushobora kugurura, iyo nuguruye ntawe ubasha kugara. Mureko muravyumva? Ndavuga ibi none ngiye ndakubaza, wowe uri kuti mwikomo ku bantu kubera iki? Wewe wumva umuntu yo kugarira ngo bikunde? Umuntu yugaye haruguruka. Ibyo abantu biruguruka iyo vyugawe. Nubwo baba barabategetsi mutumisha, nubwo baba barabategetsi, nubwo baba ari umuntu akomeye mu gihugu, n'umuntu ahema nk'uko uhema, yugaye ijuru ryo kugurura.
uyinezereje irugurura ibera hose icyarimwe, iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Ntidukeneye kunezereza abantu. Iri niryo jambo Paulo yavuze, aravuga ngo ntabwo ari ishimwe ry'abantu turondera. Iyo aba turondera ishimwe ry'abantu, nituba twaremeye kuba abagurano b'abantu ntibishoboka. Ntabwo ari ishimwe. Va mu bintu byo gushaka kwimpressiona abantu. Unataka kuonesha watu kama uko sawa na hauko sawa. Mungu ni Mungu wa siri. Si ibintu byo kuzanga ngurire kuko amarira yawe ntituyaza yariyo. Kandi nubwo twoyamenya ntacyo twokumarira. Hari ikwiye kuyamenya, ikamenya n'impamvu uri kurarira. Muriko muranyumva gashengero. Reka gushaka kwemeza abantu, reka kwemeza bishop, reka kwemeza mama bishop, reka kwigira ibintu kugira ngo bireke. Imembo iri kwa papa. Imembo ni data yifise. Niwe wenyine akunezererwa. Uwo nawe ntabwo ari karakurabira ngaha muri Foursquare. Akurabi yuri wenyine wavanye n'abagenzi. Jesus. Razi ibintu biratuvuna twebwe abashumba, ariko mu nyuma tugasubira kandi kwiyubaka kubera tutari banye n'ishengero. Kwiyubaka ukavuga ati nta kundi wadutumye kuvuga twavuze, hasigaye umuntu arihitiramo. Naho ubundi tubashize ku mutima twobirukana mwese. Tubashize ku mutima twobirukana mwese. Kuko nta sinye nimwe ya courage mwerekana. Nta kintu kigaragaza ko iby'Imana iri kiravuga muri ko murabishira mu ngiro. Nimwumve imvugo y'Imana. Nimwumve imvugo y'Imana shengero. Nimuyumve. Ndazi imirimo yawe. Iyo mirimo ntabwo yari yo muri banki, si yo muri banki. Bereka uko. Ntabwo ari yo nyo ku isoko ngaka imirongo, isoko ryo ku imirongo naribonye harya. Niryo dushaka tugiye kuri hoteli. Si isoko ryo kuri si tomati n'indagara. Imirimo iri kiravuga ntabwo ari imirimo yo kwegeranya akagari, kuganiriza, ko gukora muri leta. Si yo mirimo. Kuko n'abatari muri Kristo Yesu barayifise. Iri kiravuga imirimo yo mu mwuka, imirimo yayo, imirimo yo mu bwami. Iraraba inyifato yawe, iraraba icyo uri kurayikorera kugira muri ka muranyumva. Imana iri kiraraba imirimo yo mu mwuka, progression yawe, ingene uprogressa, ingene utera imbere, ingene ukura, ingene usenga, ingene urara amajoro abandi bari bararyama, ingene uduga imisozi imirimo yawe. Ndayizi Olivier, ndayizi Jonathan, ndayizi Suzanne, ndakuzi uburyo unyubaha mu ibanga. Ngiyo mirimo Imana iri kiravuga. Iyo imaze kuyisuzuma ikabona ni myiza, irakwiriye, Bibiri tubwira ngo hakurikira ijambo rivuga ngo ehe rero kubera imirimo yawe yanshimishije, ehe rero shiziki urugize gute imbere yande. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Namwe mwibwira ko muriko muranyumva. Kunega umutwe no kunyereka kunyaka muranya nkuraje ni vyiza. Muganagira ndabakubitire krende. Si ibintu byo kwa vyame gusa. Si ibintu byo kunega umutwe. Kaweke kimatendo. Kaweke kimatendo. Imani bila matendo imekufa. Kwizera kutagira imirimo kwapfuye. Ibi vya amene ni sawa, turazikene ko biratwankuraja kugira dukomeze kuvuga. Ariko nimba uvuga amen ntigire iki hindura aho hanze. Shaka kuyireke. Shaka kuyireke. Akuyireke. Twaratewe n'abadayimoni. Namana bivuze nzobivuga, nzovyemanga kuko mpagarariye izina rya Yesu hano musizuba. Twaratewe n'abadayimoni bambaye nkuko nambaye, batababaye umukuku w'Imana, bababaye imifuko yabo. Ibi bintu ntibashobora kwibabwira kuko bari kwidiri, bari ku kazi.
baje kubiba abubwira ngo kora mu mavuta hama ngo urengane uzi indobo mumaze gukoramo waronse iki mu ndobo baranayagususe ko hejuru habaye iki abarya n'abasuma n'abambuzi iyo tubivuga mutamuvyumva mutamwumva umenga ndabatatse kuko mudasoma Bibiliya. Paulo yarabwiye ishengero rya Efeso agiye kurivamo inyuma y'imyaka 3 arabwira ngo nariranye namwe imyaka 3 mbabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana rya Kristo harageze ko ngenda ndabizi neza yuko ninakuri kirenge ngaha hari amabingira cayinjira abigisha ibindi binyuranye n'ukuri nabigishije. Amabingira arahari, imbwebwe, inzoka, wajinga, abasuma bagatarina bariho badashaka ko ibintu tubivuga, badashaka ko aya majambo uzoyabwirwa ryari kwashika kuri podium nk'ubu ndiko ndabwiriza yinjira gute ari nyenishe nk'ubu bishop yo kwinjira ari prophet muca mumva ko mukaca mumukomera amashi mukaca mufukama abadayimoni mukibagira Imana iri kiravuga mukaraba umwana w'umuntu kubera iki yaramaze kubaka empire, yaramaze kubaka yuko si Kristo akenewe ngaha, Kristo ni jewe. Mugamwe ntimubona murafutse mu maso biso ntimushobora kubibona, mwanka bavuga ukuri mugakunda abanyakinyoma. Abaguma bakubwira ngo ndondera muri biro, ngo nsanga muri biro, ngo tubonane, ngo ndakubonye, ngo nkubonye mu isanduku. Mubwira ati jayo wewe nabawe bose umbona mu isanduku gute? Umbona ubunye mu isanduku ni heza, mu isanduku ni heza. Ati ubunye ngize gutya mbona imodoka yawe iguye mu kinogo urakagwayo wenyene. Ubunye kugwa mu kinogo ni vyiza. Ndabira mugenzi ati kugwa mu kinogo ni vyiza. Iryo terabwoba rya Al-Qaeda mwarikuye hehe? Kw'Imana ari urukundo. Nubwo baba yabonye accident mubwira inyishu. Imana ntivuga ibibazo gusa, iranakubwira n'ingene wo bisokamwo. Iyo iranakubwira na solution. Sinase wiko umuntu yo kubona uri mu vyago mugabo reka kuzana orgueil ngo ngize gutya ngo the win be regard ngo ngize gutya ngo nkubona umutwe barawuciye uragatsindwa uragatsindwa tsindwa barigize ibikoko. Wa mutima wari muri Kristo Yesu ntawe ugihari, kwicisha bugufi nta kugihari. Umuntu batangura kumwerekana gisoka mu modoka, batangura kumuterura abantu basigaye bunama ariko afu mwe kondo muko bure hovyo amambisyo gusa. Profeta arashitse muga ntabwo muri ko muranyereka ko uzi umwanya Imana imaziri kiravuga. Uyu mwanya wose mazi Imana iri kiravuga muga ntimurakanguka muri ko munaba nk'ikimbwa yayanse kubera mudashaka ukuri, mukeneye ivyihuta. Ivy'Imana birya barambije, abarambiwe bahafasha. Biragoye ahanye profeta soha gutema munkurikiye nakubwira ati genda ukore muri konto uzanye amajana 3 buzanye amajana 6 muga twebwe kugira ubone n'ibihumbi 10 tegenda hiyuza kuducira urubanza gusa ndarugucira jewe ndi umupolisi jewe nkora muri leta ko mvuga gusa ngatera ibuye gutyo wo rifashe nta kundi. Wumvise umuntu arakaye ngo urumva ngo je ujya muntu ngo sindamukunda umenye kwibuye ryamufashe mugasohoka haryo kumva arakubwiye ngo ujya mukozi bango yari yambaye neza ngo mugabo ngo arakangana umenye kwibuye ryamufashe biba ryamufashe riba ryamufashe aba yifatije ni wenyene yafatitse. Umuntu wese atankunda n'umunyantege. Ndabizi abanyantege bose baranyana. Hari n'abantu batatonda ngaha bamenye ko naje. Turabizi. Ari abantu ngo pastor Olivier ngo jewe turabizi ngo sinza mwiyumvamo wumva nde. Duhereze Imana icubahiro we. Kugira ifeza n'izahabu ivyo ni byiza kuri nge
kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri nge, ariko hari icyo ngusa. Uzagire gute? Ngwino uzandi kugeza ramugeza mubwira tubugingo. Kugira ifeza n'izahabu ni byiza, kandi nagira ndababwire guhera uyu munsi ndayivuze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, umuntu wese akeneye amafaranga arondera akazi cyane. Hano nta mahera hari. Umuntu akeneye umugabo ambara neza, mota neza, cyahana abagabo bari. Ndo ndambika ko ibiganza ngo umugabo wanzaje aze berwa bamunyangeso nziza, itegure hakiri kare, menya gusasa, menya guteka, menya gumesa, menya ikintu cyose hama umugabo azocaza. Wewe wama muri pedikire manikire basiga inzara, hazende ninde yoza padakuya muzaifu mwenzako. Hakuna munyembaraga yoza Imana yorungika ku muntu yama kuri televiziyo, yama ari kararaba amaseri ari muri izo nibi ntibishoboka ivyo, so ntibishoboka ivyo ntibikunda, ivyo ntibishoboka. Umugore ntuzi guteka, umugore ntuzi gusasa, umugore ntuzi kugorora, umugore ntuzi guteka. Umwanya wose Yohani muhamagarira rimwe n'umugabo. Yohani azogukunda gute? Azogukunda gute? Genda mubaze ba mama bacu batinze mu mago yabo kubera kubaha na responsibility. Apana kubera papa bari beza, ntibari beza na gato. Soumission, kubaha no kumvira, bagateka akava ku kazi agateka agategura akazi gati mwami wanje karibu ku meza. Uyu munsi tuhahura turi babi warabo twese ku meza. Inkuba zibiri ntizosangira ibicu. Ategeza kubaho chef. Pe 45 minutes nayihejeje. Ingo bo babwira ivyi wawe bana, je nahejeje. Nzobandanye jo mumureke pasala na Hallelujah, 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 hallelujah.